kugira intambuko, kugira icyo ukora mu buzima bwawe kugira ngo bikunde uve mu kibanza urimo winjire mu kindi kibanza. Ibyo kurya naho byaba bihari baritetse byahiye biri ngaho ku meza, udakarabye ngo ugende ubifungure nibyo kwishira mu kanwa, ntibishoboka, urabipfana kandi biraha. Rero birasaba nawe kugira igikorwa ukora. Nimba turiko turigisha izi nyigisho, wumve ibyatabaye abandi, nawe bikubera ingazi ibasha gutabara ubuzima bwawe. Wuririre. Birivuga ngo ibyabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero, ibyatabaye Abisirayeli nawe bigutabare. Ugira icyo nimba ari cyo bakoze, Imana yabwiye Abisirayeli irababwira ngo igihe mumaze muzenguruka iyo misozi kirahagije, nimukebanuke mwinjire i Kanani. Bari bamaze igihe kinini bazunguruka, ariko Imana yababwira ngo kirakwiye, kata va mu byo murimwo, va aho hantu mwinjire mu kibanza gishasha. Nawe rero niwuguma uri kandi Imana yavuze ko igihe cyawe cyageze, uricwa n'inzara abandi bariko barajya. Haleluya. Ukaguma mu buzima bwo mu butayu kandi ugeze i Kanani. I Kanani, ugeze i Kanani, igikorwa cyawe ni ukugwana no kuhafata. Imana yabwiye Abisirayeli ngo mugende i Kanani, ariko sinzohabahereza, mwebwe muzogenda mugwane, aho muzofata azoca haba hanyu. Haleluya. Azoca haba hanyu, ariko mugende mugwane. Nawe pambana, wanira umugisha wawe. Amen. Bibiliya avuga ngo Isaka abwira Yakobo, abwira Esau ngo genda uje guhiga inyama nsanzwe nkunda uzinzanire ndaguhezagire ntarapfa. Genda ibyo nsanzwe nkunda urabizi, nawe iby'Imana ikunda urabizi, biba ari byo ukora. Iby'Imana ikubwira gukora biba ari byo ukora. Mariya yabwiye abantu mu bukwe bw'Ikana i Galilaya, arababwira ngo icyo aza kubabwira muze kugikora. Bwana sifiwe. Chugiye Mariya yaragiye kubwira abantu terega nta muvinyu bafise, vino yaheze. Aramubwira ngo duhuriye ga nyina wanje, ugomba ko muri igihe cyanje kitaragera. Yesu yakoze icyo gitangaza, igihe cyo gukora ibitangaza kitaragera, ariko kubera ko mama wiwe yamugobereye, nawe kuri mugoroba ugobereye Yesu, agira icyo akoze ku buzima bwawe. Mariya arababwira abasuku ngo icyaza kubabwira cyose muze kugikora, ndamuzi. Amen, amen. Nawe nicyo Yesu akubwira ugikore. Labani bari babanye igihe kinini na Yakobo, ariko Yakobo aravuga ngo ndabona mutakindaba neza, ndabona abahungu ba Labani batakindaba neza, ndakwiye kuva aha hantu hakiri kare. Bwana sifiwe. Ndakwiye kuva muri ubuzima hakiri kare. Aho uramaze kubyakira ngo nta kundi, ngo niko bimeze, wacu niko bimeze, ngo nabi wacu bose niko bameze, wewe ni wewe, bariya ni bariya. Haleluya. Abapfuye batarakizwa baragiye, mugo ko wakijijwe uricare mwigisha, uri umwana w'Imana, ufitani imigendane mishasha na Yesu. Nubyemere, gira ibintu wanka. Imana ibahezagire cyane. Dusome ijambo ry'Imana uyu munsi riri muri Yesaya. Muri Yesaya igice cya 6. No munsi ndavuga bukebuke, ndavuga ntekanye bukebuke. Bwana sifiwe sana. Umunsi ndavuga bukebuke, ufise aho yandike. Yesaya 6 umurongo wa mbere, uwo yahabonye asome ahere ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 4. Yesaya igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4, acagira uwundi asoma umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Musome murasa Bibiliya, musome.
ubundi acarabaho nyene 6 guhera ku murongo wa 5 ageze ku murongo wa 8 aze gusoma abantu babiri. Yesaya kibone cya 6 ndanzi y'amajambiro avuga ngo ihamagaro rya Yesaya. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo nabonye umwami Imana avyagiye ku ntebe. Avyagiye soma ikirundi neza. Pana vyagiye nabonye umwami Imana avyagiye. Haleluya. Kandi usome nk'umuvuga butumwa. Ihamagaro rya Yesaya. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo nabonye umwami Imana avyagiye ku ntebe y'ubwami ndende ashizwe hejuru, impuzu yiwe y'igisaga yuzuye urushengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yari afise amababa 6, 2 yayatwikiriza mu maso, yandi 2 yayatwikiriza ibirenge, yandi 2 yarayagurukisha. Babarirana basemerera batuwera uwera niwe uhoraho nyene ingabo, isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Amen. Soma uhere ku murongo wa 5 ugeze ku murongo wa 8. Tunyarukirize mwanya ubatuje. Maze ndavuga nti mbonye ibara ndapfuye, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye, kuko amaso yanje abonye umwami uhoraho nyene ingabo. Amen. Ugeze ku murongo wa 8. Maze umwe mu baserafi araguruka aza hondi afise ikara ryaka mu ntoke, yokoje ikimano ku gicaniro, ari nkoza ku munwa, arambarira atehe iri rikoze ku munwa wawe, ukugabitanya kwawe ugukuweko, icyaha cyawe kirahongewe. Amen. Amen. Dukomereze amashi. Murongo ntiwawumaze. Murongo w'8 ntiwawumaze. Wawumaze. Wiki muri ko musoma ibiki? Ndabishe mu abantu. Niko murambihiriza ibintu. Numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti, ndatuma nde, ninde yotugira. Maze ndavuga subiramo twumve. Ninde yotugira. Maze ndavuga nti ndi hano, ba ari jewe utuma. Amen. Imana ibahezagire. Nimusoma Bibiliya mwebwe. Shamona yuko mwebwe muyiri wanyu nimusoma Bibiliya. Barayikwiye. Ibyo wasomye waravyibaye. Haleluya. Ubundi ijambo ushobora kurisoma gusa umuntu agafashwa utarisobanuye ukuntu warisomye, ukuntu waritikira. Akeneye arakaburunguka. Wewe nk'uyu yavuze ngo urushengero. Ntihanditse urushengero, handitse urusengero. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ako ndabigisha. Yareka ntacyo. Bwana Yesu asifiwe. Iyo uri kurigisha reka iyo uri kurasoma Bibiliya imbere y'abantu, gusoma nabyo bifisa yandi mavuta. Ijambo ribasha kuryoha utaragigi. Imana ibagirire neza. Ariko icyo bivako bivana nuko umuntu asoma Bibiliya cyane. Uko usoma Bibiliya kenshi
niko ayo majambo aba muri wewe ukayatahura. Iyo rero risomye we yarisomye kenshi nirikugora gusoma nunagigimizwa. Amena. Mwanya wanje murawujanye. Dusomye aya makuru avuze kuri Yesaya. Ku murongo wa mbere havuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo. Gutanga nugupfa. Umwaka umwami ntibavuga ngo arapfuye, umwami bavuga ko yatanze, cyangwa bakavuga ngo yihaye ubuki. Haleluya. Cyangwa ngo yashengeye. Mwami ntapfa, natwe ntituzopfa, tuzoshengera tuje ibukuru. Haleluya. Kuko turabami n'abatandi, turabami n'abaherezi, ntituzopfa, tuzosinzira. Twimuke gusa, tuzokwimuka, twimure ikibanza twahoramwo, twimukire mu kibanza kirengeye icyo twari turi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo, Yesaya yabonye Imana. Shaka mwanze mwumva aha hantu neza. Iri jambo barivuze, aya majambo Yesaya yo kwerekwa Imana cyangwa yo guhamagagwa, bayavuze mu gice cya 6 cya Yesaya. Nukuvuga ko igice cya mbere n'icya 2 n'icya 3 n'icya 4 n'icya 5 n'ubuhanuzi Yesaya yatanze atarahamagagwa n'Imana. Muranyumva? Muriko muranyumva? N'ubuhanuzi Yesaya yatanze ariko atarabona Imana. Yitwa umuhanuzi ariko atarabona Imana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ntuzukangwe n'umuhanuzi. Hari abantu batega ubwoba n'abavugishwa, umuntu agatetemera ngo aravuze ukamenga havuze Imana. Ashobora kukubwira ibikomeye ariko atarahamagagwa n'Imana. Niko muranyumva? Ashobora kukubwira ibikomeye atarahamagagwa n'Imana. Kuko kuvuga ibikomeye nibisigura ko uri ukomeye. Urashobora kuvuga message wawe ikaba n'ukomeye, wowe udakomeye akakubwira ati genda umvugire gusa ubutumwa. Yagutoranije uja kuvuga ubutumwa bwiwe ariko uri usanzwe kandi ukavuga ibintu bikomeye, ibintu bakabyumva kuko bivanye n'uwabirungitse, abantu bakabyumvira. Haleluya. Yesaya impamvu yacumye ashobora guhanura ibi bintu byose kuva mu gice cya mbere n'ibindi bitanditswe, kuko Bibiliya yanditswe mu ncamake. Ntabwo banditse byose, bayanditse mu ncamake. Yanditse ibintu byinshi, yakoze ibintu byinshi mu gihe ciwe ariko atarabona Imana, atarayimenya. Haleluya. Icyabitumye n'igiki? Ikibanza yarimwo. Yesaya ari mu bahanuzi bakuru, bavugishwa n'Imana bakuru. Bibiliya iratwereka abahanuzi, abavugishwa bato, ikatwereka n'abavugishwa bakuru. Eko navuga hari abahanuzi bato, hakaba n'abahanuzi bakuru. Bahanuye ibintu byinshi, ariko bose bari abahanuzi b'Imana. Kandi mu gukora wasanga muri Isirayeli mu majyaruguru ugasanga hari umuhanuzi mukuru, mu majyepfo ugasanga hari umuhanuzi muto. Bakora mu gihe kimwe ariko bose badafise urugezo rungana, ariko Imana ibakoresha ari imwe kandi bose bahanuye ibikomeye. Nubwo babashira kuri liste, bamwe bakabashira kuri liste y'abahanuzi bakuru, abandi bato, ariko bose bariko barahanura ibikomeye kuko ntibariko bahanura ivyabo, bariko bahanura ivuye ku Mana. Haleluya. Turabona ba Yesaya, Ezekiel, Yeremiya, Daniel bamushyira mu bahanuzi. Igitabo ciwe bagishyira mu gitabo c'abahanuzi, bakongera bakagishyira mu gitabo
cy'ubwenge, mu bitabo by'ubwenge. Bibiliya irimo ibitabo by'abahanuzi, ikabamwe n'ibitabo by'abanyabwenge. Tuca tubona Daniel, tukabona umusiguzi, tukabona igitabo cy'indirimbo. Igitabo cy'indirimbo nubwo abantu bamwe bagitahura nabi, ni igitabo gikomeye kivuga kuri Kristo n'ishengero. Kubera ko igitabo cy'indirimbo ugisomye womenga n'amajambo, rimwe na rimwe harimo n'amajambo womenga n'amajambo y'ibishego. Haleluya. Rimwe na rimwe usanga abajene bari mu rukundo bagikoresha mu kwandikirana utwo tujambo turi muri cyo, ariko ni kitabo kivuga kuri Yesu n'ishengero, urukundo ruri hagati ya Kristo n'umugeni. Ni igitabo cyanditswe na Salomo acandikiye umukunzi wiwe. Haleluya. Nuko muranyumva neza kubera iyo group iri kiravuga sinzi ko munyu. Muranyumva? Muze murakurikirana amatara ko aza. Muhinga bw'ivyo muze murakurikirana muri amatara ko aza kuguza. Tugume tukoresha group usha usanga amatara yaje uco bimenye. Usanga umuyaga nkuba washitse. Yesu ashimwe. Shishaka kuvuga amateka cyane, cyane ngo mvuge kahise cyane. Siko gakenewe, hakenewe ijambo rikubohora. Iki gihe Yesaya yavuga ubuhanuzi hari ku ngoma, gihe tangura guhanura cyangwa itangwa kuvugishwa hari ku ngoma y'umwami yitwa Uziya. Uziya ari mu bahanuzi bakoze igihe kitari gito, bemegwa n'Imana, bakora iby'Imana ishaka, ngo ariko amaze gukomera. Bwana sifiwe. Uziya ngo amaze gukomera, amaze kuba igitangaza, ngo agenda yinjira mu rushengero kugira ngo aje gutanga ibimazi, aje guhereza. Abaherezi baramubwira ngo si igikorwa cyawe, ariko ni igikorwa cya bene Aroni bakirobanuriwe kwama bagikora, kuko yari umwami. Yibaza ko kuba umwami bimuhesha kuba umuhanuzi w'Imana, kubera ko Isirayeli yari yubatse mu bice bitatu. Abantu uko batandika, mwe nimukunda inyigisho, ndababonye nimukunda inyigisho. Ubundi umwigisha, umunyeshuri mwiza aba afise agenda, aba afise ikaramu yandika. Ushobora ibintu ibyo wumva hinjira bike n'ibyo tuvuga. Aya majambo yanditse ejo azogukomeza, ejo azogufasha, ejo uzoyigisha abandi. Paulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo nakwigishije ubyigishe abandi bafise capacity yo gushobora kubyigisha abandi nabo. Iyo ndiko ndabigisha bangeneye ko namwe muhinduka bigisha ibyo ndabigishije, namwe mubyigisha abandi, abo mubyigishije nabo babyigishe bagenzi babo. Haleluya. Ikubereka abakristo bubu batagira urufatiro, usanga badakomeye mu kwizera, nibagira ijambo, nibagira inyigisho muri bo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Isirayeli yari igabuye mu mice itatu, yari iyobowe mu mice itatu. Hari umwami, hakaba umuvugishwa, hakaba n'umuherezi, kandi abo bose barobanurwa n'Imana, ariko umwe wese yari afise igikorwa ciwe. Iyo babihurije hamwe byubaka Isirayeli. Niko bimeze no mu nzu y'Imana. Turi ingingo zitandukanye, hari imirimo itandukanye. Umwe wese yakoze icyo yahamagariwe, umuntu wese yakoze umurimo Imana yamuhamagariye, hama byose tukabimataniriza hamwe. Bibiliya ivuga ngo bifadikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza, bifadikaniriza hamwe kubaka umubiri wa Kristo. Ni byiza ko umuntu wese ahagarara mu mwanya wiwe, mu gihe ciwe, agakora icyo Imana yamuhamagariye gukora. Ntabwo muri ko muranyumva. Kumenya igihe cyawe, ukamenya n'icyo Imana yaguhamagariye gukora muri icyo gihe cyawe. Iyo utamenya igihe cyawe, umenya n'icyo Imana yaguhamagariye gukora, utakaza umwanya. Haleluya.
utakaza umwanya, urahomba, ugahombera aho utari guhombera, kuko uri gukora wirotira ibyo ujya gukora mu gihe kitari icawe, kuko igihe cyamaze kukurengana. Yesaya nawe akorera Imana, ariko hari ibyo yakoze abikora nabi kubera Uziya yari akiri imbere yiwe. Amen. Hari abantu Imana ikwiriye kudukura imbere kugira ngo bikunde dushike ku ntego zacu, bikunde dushike ku masezerano yacu, bikunde dushike ku mugisha wacu. Hagira ibintu Imana ikura imbere yawe, hagira ibintu Imana yimura ikure kugira ngo bikunde ubone Imana. Icyatumye Yesaya abona Imana nuko Uziya yahavuye. Muri iki gihe turimo kimeze nko mu gihe cya Yesaya. Rimwe na rimwe hari igihe abantu badukoresha nabi abari imbere yacu. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu bakuba imbere bakakubera igihome kimeze nka Uziya mu buzima bwawe. Baba mu buzima bwawe, mugendana, mwirigwana, mukorana, bagatuma udashika ku ntego, bagatuma udashika ku mugambi Imana yakuremeye, kubera ko nikigusha. Abo bose bakwiye kukuva imbere kugira ngo bikunde ushike ku Imana yakuremeye, kugira ngo bikunde ushike ku isezerano Imana yagushiriyeho. Abagenzi bashobora kukubera Uziya, inshuti zawe, abantu bo hafi yawe bashobora kukubera Uziya, bakwiye kukubisa. Iyo abo bantu bakiri imbere yawe, iyo abo bantu bakikugenda imbere, ibyo bintu bikikugenda imbere, biragoye. Bibiliya tubwira ngo Isirayeli ijabutse ivuye mu butayu barenganye Yorodani, inzitizi yabo igira kabiri bahuye yabaye igihome cyanye uruzitiro rw'Yeriko kugira ngo bashobore kwinjira i Kanani. Byari ngombwa ko Yeriko ibanza ikahava. Haleluya. Byari ngombwa ko babanza kugira icyo bakoze kugira ngo Yeriko iveho, binjire mu gihugu cy'amasezerano. Igihugu cy'amasezerano cyari gihari, ariko hariho ibihanda, hariho ibigatanya, hariho amoko yari muri icyo gihugu yari ababereye intambamyi. Bwana asifiwe. Ingorane Isirayeli ifise kuva binjiye i Kanani kugeza uno munsi ni ibintu batakuyeho. Muriko muranyumva? Ingorane Isirayeli ifise kuva binjiye i Kanani ni ibintu n'abantu bagiye baziguriza. Bibiliya tubwira ngo bamaze kwinjira i Kanani, usomye mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, ni igice cya Yosuwa, igice menga ni igice cy'icenda, ingene abagibeyoni bababeshe bageze muri icyo gisagara cyabo. Abanyagibeyoni barababesha. Abagibeyoni bari bumvise amakuru y'ubwo bwoko bw'Imana, baravuga ngo aba bantu nitutagenda ngo twiyoberanye, twigire abantu bavuye kure, twicishe bugufi, bazotwica. Ariko reka tugende tubabeshe. Kambereke iryo jambo. Icenda, Yosuwa igice c'icenda. Ingene aba bantu bababereye ikibazo. Bibiliya iravuga igice c'icenda ku murongo wa mbere, Yosuwa ngo maze abami bose bo hakuno ya Yorodani bo mu mugamba waho, nabo mu misozi iciye bugufi, nabo mu kiyaya kinini ahari abana ni Lebanoni, Abaheti n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferizi n'Abahiwi n'Abayebusi. Muko muranyumva?
wumva ari amoko angahe? Ashika indwi. Babyumvise barifatanya bahuza umutima ngo baje kugwanya Yosuwa n'Abisirayeli. Maze ababa Igibeyoni bumvise ibyo Yosuwa yagiriye Yeriko na Hayi, bagira inama y'ubwenge. Nawe hari abantu benshi bakugiriye inama y'ubwenge kugira ngo udashika ku isezerano ryawe. Uyu munsi turabakuraho mu izina rya Yesu Kristo. Baragenda, mwumve, batekera impamba mu magunira y'imishire, baziremeka indogoba zabo n'imikuza y'insato ya vino y'imishire yatabutse isa n'ikiriye. Bambara inkweto z'imishire mu birenge ziteye ibiremo, bambara n'impuzu z'imishire nyene, bakora imitima y'impamba yabaye impehe iguye ifira. Nuko baragenda bashikira Yosuwa n'Abisirayeli aho bashagaje Igirugali. Barababwira bati tuvuye mu ntara ya kure. Murabyumva? None nda nimuduhe isezerano ryo gufatanya natwe. Maze Abisirayeli bishura abo bahiwi bati kumbure muri abo tubana, none twohava tugasezerana namwe dute? Babarira Yosuwa bati turabasavyi bawe. Yosuwa arababaza ati murabaki kandi muturuka he? Baramwishura bati twebwe abasavyi bawe tuvuye mu gihugu ca kure. Iyo bigwa kandi ikituzanye ino ni kubw'izina ry'Uhoraho Imana yawe. Nakagira umuntu akubesha. Mwaya masengesho tuko turasenga, Imana iguhe kugira ubwenge no kumenya. Nakagira umuntu aza kuvogera ukwidegemvya kwawe, naza kuvogera ukwidegemvya kwawe, Imana iguhe kumumenya no kumusobanukirwa, iguha amaso yo kumumenya. Hari abantu baza kutuvogera bakaza kwifatikanya natwe, bakaza gufatikanya natwe, ariko bafise umugambi wo kudusenya. Mwaya masengesho Imana iguha amaso yo kubamenya mu izina rya Yesu. Tugeze kuri kangahe? Dusubire mu 9. Baramwishura bati twebwe basavyi bawe tuvuye mu gihugu ca kure iyo bigwa, kandi kituzanye ino ni kubw'izina ry'Uhoraho Imana yawe. Bari baje kubera Imana. Ako muriko munanyumva? Bari baje kubera Imana. Bari baje gusenga. Bari baje kwifatikanya nabo. Kandi bababwira ngo tuvuye mu gihugu ca kure iyo bigwa. Bari bavuye kure. Kibazo kwigisha abantu batagira n'amabibiri. Ababiririmbyi nabahaye amezi 2. Muririmbyi azosubira kuza nyuma y'amezi badafise bibiri. Nazoba ari umuririmbyi. Uje tumwicarikaho mu Kristo. Mereye kuba aririmbyi. Ubu turi mu kwa kangahe? Ukwezi kwa mbere guhere n'ukwa kabiri guhere, mwe wese afise Bibiliya yiwe. Nayo mujya murayajya. Umwe wese afise Bibiliya na agenda yo kwandikamo. Haleluya. Kuko twumvise inkuru zayo n'ibyo yakoze byose muri Egiputa, n'ibyo yagiriye abami babiri b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni umwami w'Heshiboni na Ogi umwami w'Ibashani, yaba ahitwa Ashitaroti. Nuko abakuru bacu nabo mu gihugu cyacu bose baratubarira bati nimukore impamba mugende kubasanganira, mubabarire muti n'abasabyi banyu ngo none nimubahe isezerano ryo gufatanya nabo. Ko munasikia aya maneno ngo nimubahe isezerano ryo gufatanya nabo. Rimwe na rimwe abo mwagiye muganya amasezerano batari bo nibo bishe ubuzima bwawe,
niba bishe imibereho yawe. Amasezerano yose yo yaraye hagati yawe n'abandi bantu utazi cyangwa wibuka, uyu munsi akugweho mu izina rya Yesu. Kiri sezerano rishasha n'Imana. Igihe cyo kugenda amasezerano n'Imana, ngo muduhe amasezerano yo kubana na kandi herabiye imitsima yacu twayitekeye ko impamba igishushe. Bari bayitekeye igishushe, bari bayitekeye imaze guhora, imaze gusaza, ariko barababesha. Abakugiriye n'abavogereye ubuzima bwawe, bakuzanira ikinyoma mu buzima bwawe, uyu munsi ubiyambure mu izina rya Yesu. Imana yampaye iri jambo rivuga ngo irakuraho intambamyi yose ku buzima bwawe, irakuraho ikintu cy'inzitizi cyose kiri ku buzima bwawe, cyatumye udashikira umugisha, cyatumye udashikira isezerano, cyatumye uteroranirwa, cyatumye udatera imbere. Iragikuraho, iragikuraho. Umunsi nyene tukiva, twayitekeye kw'impamba igishushu. Umunsi nyene tukiva iwacu dufashe inzira yo kuziyo muri, none yarabaye impehe yaguye ifira, kandi n'iyi mikuza twayitekeyemwo vino ikirimisha. Kinyoma cyambaye ubusa, barababesha, nawe harabakubesha. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Wilson muramuzi? Wilson hari abantu bamuzi. Wilson aheruka kuronka akazi, hanyuma kandi yaronse akazi ntibyari byoroshe. Hanyuma reka nababwira ikintu cyabaye. Arakora, sinzi amezi yakoze ko arangaye, ko ari 5 cyangwa 6. Urabona muri leta hari amezi ukora bakaguha kimire. Umunsi wa mbere ava guhembwa ahura n'abayisikro, ubufaranga bwose baramwesikruka, urabona kimire yose barayitwara. Biraryoshe, birababaje. Yesikrotswe nabo, ariko nabo abandi bakwesikrotse. Hari n'abesikroka abitwa ngo n'abahanuzi, hari abesikroka ngo n'abakozi b'Imana, bakaza bambaye umwambaro w'ubukozi bw'Imana, ariko bashaka kukwiba. Imana iguhe kubamenya mu izina rya Yesu, iguhe kubamenya. Abitwa ngo ni abakozi b'Imana kandi ataribo. 13 kandi iyi mikuza twayitekeyemwo vino ikirimisha, none yaraba iratabaguritse. N'iyi myambaro n'inkweto byadushiriye ko kubw'urugendo. Injyajya, abantu bari injyajya pe muri urugendo rwo kuja mu ijuru. Ndasaba Imana bikurinda injyajya, iguha abagenzi beza, iguha inshuti nziza, iguha abantu bazima, iguha abantu b'umumaro, iguha abantu batume baba bake ariko abantu bazima. Bari injyajya barababesha. Reka wumve hano hepfo 14 ngo maze Abisirayeli bemezwa n'izo mpamba batarinze kugisha inama Uhoraho. Yosuwa abasezeranira kuzobana amahoro nabo no kubareka ngo bibereho. N'abakuru b'ishengero nabo barabarahira ngo bemezwa n'izo mpamba batabanjije gusiguza Imana. Ni imbere yuko ugendana n'umuntu, imbere yuko wifadikanya n'umuntu. Hari umuntu mushobora gucanga umutahe, mwacanga umutahe, kuva uyo munsi amafaranga yawe yose akayonga. Nuko muranyumva? Yawe yose akayonga, ugahomba, ugasubira ku itapi, kuko mwacanze n'umuntu w'umunyamuvumo. Haleluya. Wirinde abantu mugendana, wirinde abantu
mufatikanya. Bibiliya iravuga ngo kubana n'abanyakibi byonona ingeso nziza. Iyo ugendana n'abantu babi byonona ingeso zawe. Bifatanya nawe bajyana amasezerano ariko batabanje gusiguza Imana. Haleluya. Ukwiye gupfa ibintu byose ukoze ngo kubera ko nabonye n'akaya bikoze bigaca bicamwo bigaca bigenda neza ngo nanje no bikora. Oya, banza usiguza Imana, ubanza uyibaza ko icyo kibanza cawe, ko ari wo mwanya wawe Imana yifuza kuguhezagiriramo. Niwakora ikiri mu bugombe bw'Imana uzotera imbere, ariko niwakora wiganya abantu uzonanirwa. Haleluya. Mwiki gihe mu madini huzuye abantu bitwa ngo n'abahanuzi n'abaprofete n'abakozi b'Imana n'abapasiteri, mugabo babyinjiyemo bagiye kwigana abandi, akabibamo kubera kwigana abandi. Haleluya. Kubera ko agize indoto rimwe gusa, arose ijoro rimwe, buciye buca yita profete mukuru. Bamwe biyita ngo ni ba Simba, ngo ni Simba wa Yuda. Bihaye amazina batahawe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo udasukiranya nanje wese arasanzaza. Ndashaka mwiri teraniro ry'uyu mugoroba usukiranye n'Imana, uvange umutungo wawe n'Imana. Ureke kwifatanya n'abantu batari bo, ureke kugendana n'abatari bo. Tugeze kuri kangahe? 16. Ngo ariko haciye iminsi 3 yonyene. Burya abarundi baraciye umugani w'ikinyoma kimara umunsi nikimara. Umuntu azokubesha rimwe akubeshe kabiri, ariko bitebuka iminsi y'igisuma ni 40 azomenyekana. Haleluya. Ngo haheze iminsi 3 bamaze gusezerana nabo, bumva ko arabangikanye nabo kandi ko arababa ngaho nyene muri bo. Nuko Abisirayeli barahaguruka bashika ku bisagara byabo ku munsi ugira 3. Ibyo bisagara byari Gibeon na Kef na Beloti na Kiriyati Yeyalimu. Ariko Abisirayeli bareka kubica kuko abakuru b'ishengero bari babarahiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Maze ishengero ryose ryidodombera abo bakuru, ariko abo bakuru babarira ishengero ryose bati twabarahiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli, none ntitwoshobora kubakakaza. Enda tubagire dutya, tubareke bibereho. N'ahantu nashaka enda tubareke bibereho, ariko tubagire abaki. Kwigisha abantu batagira Bibiliya birarusha. Enda tubagire dutya, tubareke bibereho, twoye kwihamagarira uburake ku bwayandahiro twabarahiye, dupfe kubareka, ariko tubagira abashenyi n'abavomyi b'ikoraniro ryose nk'uko twababwiye. Uko niko abo bakuru bavuze. Maze Yosuwa arabahamagaza arababaza ati niki cyatumye muduhenda mukavuga yuko murabakure kandi murabo ngaha nyene muri twebwe? Nuko rero muravumwe, ntimuzobura kwama murabaja, mube abashenyi n'abavomyi b'inzu y'Imana yanje. Hagira ibintu bivumwa uyu munsi, hagira ibintu Imana ivuma mu izina rya Yesu Kristo. Yosuwa arababwira ngo ko mwatubeshe tukaba twabamenye turabavumye, ariko naho yabavumye bari bamaze kugiranira indahiro nabo yo kubana.
burya reka nababwiza ukuri, indahiro ni ikintu gikomeye. Uze wirinde kugira amasezerano, kuko iyo umaze kugira indahiro, murabizi kera igituma ubuzima tubayemo bufise ibibazo biva ku masezerano ba data na ba sogokuruza bari barakoze kera, kuko ayo masezerano bagiye batayakuyeho. Muriko muranyumva? Amasezerano bakoze kera yagumyeho, sogokuru wawe nakiriho, ariko amasezerano yakoze, ayo masezerano aracariho, yagiye atayakuyeho. Ariko ndashaka biciye muri wewe usenye amasezerano yose yakoze mu gisokuruza cy'iwanyu, uyasenye uyamenagure, bigumiraho. Naho yabavumye bagumanye nabo, bashishikara kuba amahanga akomeye, barakomera. Abo nyene bagiye basigaza. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli ngo iyo bariko baragwana, uyu mukobwa yunamuka. Haleluya. Yose itiro butiro n'itiro ry'abadayimoni. Uyu n'umwanya wo gusinzira, wajuriye ubugari bw'imyumbati, ngo nibwo burimo akantu gasinziriza, harimo akadroge gasinzira. Haleluya. Amasezerano ni ikintu gikomeye. Amasezerano dukora ni ikintu gikomeye. Wowe ushobora kubaho ubuzima bwawe ukarangiza ukagenda, ariko ayo masezerano wakoze afise ingaruka ku bana bawe, ku buzukuru n'abuzukuruza bazogukomokako. Rero turagomba ngo ibyo twakoze, amasezerano twakoze kera tutaramenya Imana, uyu munsi tuyasenye mu izina rya Yesu. Dutangure bishasha, tangure bishasha. Amasezerano, sinashaka kwigisha ku masezerano, sibyo nshaka kuvuga ko, ariko nshaka kukubwira ikintu cyose kiri imbere yawe kimeze nk'umusozi, kimeze nka Uziya, kirahava mu izina rya Yesu. Ntugapfe kwifatanya n'umuntu utazi. Bibiliya ivuga ngo uja mu ishyamba utazi, ugaca inkono utazi. Reka gupfa kwifatikanya n'umuntu wese utazi, reka gupfa kugenda n'abantu bose utazi. Haleluya, haleluya. Gendana n'Imana. Aho twari dutorize, turahaswe. Ubakiriza amavantilateri canke je munyakirize jewe je nyamwe ngira mwe haragize, ngira mwe harakanya ngo je harashusha, kandi ko ndavuga. Mana we duhe groupe, mana we duhe groupe. Turayirambiwe na iyi po, nawe dufashije, turayirambiwe. Ariko muriko murafashwa n'ijambo cyangwa impindure sije? Muriko murafashwa? Hari abandi bantu babuzwa umugisha na Uziya w'idini. Ngo muranyumva? Umuntu akabuzwa umugisha na Uziya w'idini. Ati noga sengewe ngabohoka, ariko sinoheba idini, tebasogokuruza. Nibishoboka. Idini ritariko rirakubohora ngo nuko ari ryaso, nuko ari rya nyogokuru wawe, nuko ari rya sokuru wawe, rikumariye iki? Haleluya. Ukwiriye kuba umuja w'idini, ukwiye kuba umuja wa Kristo, ukwiye kuba umuja wa Kristo. Amen. Umuntu ugasanga yarabaye umuja w'itorero, itorero ryo ni ikindi kintu, idini. Ukwiye kuba umuja w'Imana, ukwiye kuba imbata ya Kristo. Haleluya. Umuntu ukamwigisha hagera kukubatizwa, ati aho rero kugeza narabatijwe sinzobatizwa kabiri. Ariko Yesu yaravuze ngo bikunde kugira ngo dushitse kugororoka kose.
ugasanga umuntu yarabaye umuja w'idini runaka. Yesu ashimwe. Jewe reka nababwire, nkiri muri Pentecote nari nzi ko atari indi dini nari muri zoja mu ijuru. Sinzi kubabaye, nari nzi ko atari uri kora uzoja he utari muri Pentecote, niko nari nzi. Ariko bari badushize kikiziriko cyitwa idini. Ni byiza nibyo kurikunda, ariko twariko turaripfiramo imihamagaro yacu ipfa. Nari nzi ko bini bibaho woja mu ijuru gute. Hari n'umuntu ashobora kuba ari ngavuga ati utari muri eklezia nyeranda yagenewe bose woja mu ijuru gute. Y'abatumwa nyeranda yagenewe bose, ariko ikintu cyagenewe bose. Iyo jambo riraremeye. Haleluya. Unakumva ati kisi no kirekura no bampfuye no bamvumwe, ariko ugasanga ni Uziya yatumye udahezagirwa, yatumye utaroranirwa. Ikintu cyose cyotuma utaroranirwa ukirekure mu izina rya Yesu, ariko winje mu isezerano ryawe. Uriya mu mama yaranezereje ujya yambwiye ngo uriya ujya hagaze hajya yari muri eklezia nyeranda yagenewe bose. Hanyuma umugabo wibaza gukizwa aravuga ati none aho umugabo yakiriye, aho umugabo yatabariwe, noreka kumukurikira gute? Ndagiye nkurikira Imana yiwe. Bwana sifiwe sana. Kandi yari afise ibyo ajejwe mu idini. Babona arabashikirije arabahaye, baramuciye intege, bakabakubwiza uko je mvuze ujya, ariko nashobora kuba ari abandi baguciye intege. Mwariko uragiye karabaye urapfuye. Haleluya. Nukwiye kumviriza ibyo abantu bavuga, ukwiye kumviriza icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Bwana sifiwe. Uyu munsi Uziya arakubisa mu izina rya Yesu. Niba ari Uziya w'umuntu runaka, niba ari Uziya w'idini runaka, niba ari Uziya w'umuryango runaka, uyo arahava. Winjiye mu byawe, winjiye mu mwidegemvyo, winjiye mu isezerano ryawe, winjiye mu buzima bwawe bwite. Reka nababwire impamvu kuba umuja w'idini ari bibi. Ucuba umucamanza. Twara abacamanza urubanza neza tukarukatira umuntu, wamubona umuntu arenganye tujya ni maraye bivanye n'ingano umubonye. Haleluya. Ariko yarimba afise amahereni, ariko yarimba afise umushatsi, yo mayimuna yibereye aho. Twara abacamanza tutize ubucamanza. Haleluya. Kubera iki? Twari twarabaye abaja b'idini. Ntukaba umuja w'idini. Yesu ashimwe. Idini niryo gishe Yesu. Mwarasomye Bibiliya. Idini niryo gishe Yesu. Abaherezi bakuru, abasaseredoti bakuru. Siko bavuga muri muntu zenye. Bayita gute ya Bibiliya muri Katolika? Injili. Babita abasaseredoti bakuru. Abasaseredoti z'abapatiri. Abaherezi nibo n'abapasiteri bishe Yesu, n'abarevera bishe Yesu, kuko bari bubatse ku idini, ntibari bubatse ku Mana. Bwana sifiwe. Abishe Stefano ni bande? Abidini. Umugabo yitwa Paulo nuwave wibaza ngo yarapfuye kwaduka gusa. Sauli ye baba we yakunda idini. Hari umuntu ashobora gukunda idini urivutse nabi n'imitsi karanda. Vuze idini n'imitsi karanda urivuze nabi idini giye.
icyo nacyo ni igihome gituma umuntu abohwa. Haleluya. Uzi abantu nirirwa ndagira deliverance ngaha mu madini runaka, nirirwa ndavuga bimbere yaza ukumva ibintu avuze ibyo warabigendeyemo ko numva uri umupagani. Teka ndajya kwigaburo ryera. Ubundi iyo ujya kwigaburo ryera utarabohoka uba uri kuriboha kabiri, uba uri kuriboha gatatu. Iyo ujya ku mubiri wa Kristo uri kuriboha. Ndashaka ko uyu mugoroba uhoraho Imana tubohore ba Uziya bahapfe. Uziya w'idini. Yes, ashimwe. Tuimani cyubahiro. Haleluya, haleluya. Kura Uziya mu nzira yawe kugira ngo Dawidi yinjire ibwami atangure kuganza. Byabaye ngombwa. Uziya wa Dawidi ninde? Ninde? Oh yeah. Uziya wa Dawidi ni Sauli, kuko niwe yari yicaye mu ntebe yiwe. Nibyari gukunda yuko Dawidi aba umwami Sauli agihari. Nibyashoboka. Byabaye ngombwa ko Sauli apfa. Bamuzanira amakuru baramubwira ngo Sauli ntakiriho, yapfuye. Abantu baza kumwimika imiryango indwi nibo bagiye kumwimikira i Hebroni. Abantu bose ntibari bwamwemere. Bona Yesu asifiwe. Hari umuntu yicaye mu kibanza bategerezwa kwicaramwo, hari umuntu ari ahantu bategerezwa kuba. Ntabwo muri ko muranyumva neza. Haleluya. Kwijabe nari mfise ahantu nkunda kwicara. Iyo nahava ngo ze ngaha abahicara baba bahicara. Nari Uziya wabo. Ntabwo munyumvise neza. Nari Uziya wabo kugira ngo kugira Bwana Yesu asifiwe. Nari Uziya wabo nije barafashe ngo ati uyu muntu Imana nari ari umuntu ari mu kibanza cyawe akivemwo ucicare mu izina rya Yesu. Ariko mwabana nari Uziya uhicara aho nicara, ukora ibyo nakora mu kibanza jewe nkihari yambona nka Uziya. Si okoke ni mwisi y'imwemu, si kuvuga ngo niko bimeze. Nachatsa kubaha akarorero. Ni mwisi y'umwuka, cyangwa kubaha akarorero mwisi y'imwemu. Haleluya. Ewa mukobwa we sabazimu ufise Uziya akubise. Amena. Amen, amena. Hari abantu badugijwe kubera ko nadugijwe nk'abapasiteri. Iyo nza kuguma ndi mwarimu haji n'ubu baba bakiri hariya muri za ntebe bari barimwo. Hagira abantu Imana iduza nawe kuduza. Nuzuba bare ngo naka bamudugije, kuko iyo bamudugije wowe ucushikirwa. Nimba yari kuri no ngazi yari ngaha, nawe uri hano aduze kuri iyi, nawe ucuza kuri iyi. Nezerera uri imbere yawe. Ntabwo munyumvise neza. Kugira ngo Imana igushyise mu isezerano ryawe, hari abantu igukuriraho, hari ibintu yegeza imbere, hari n'ibyo idakuraho isuguma ikegeza imbere. Twazamuye icyubahiro ku mwami w'abami Yesu. Kandi nuba muri ko murafashwa ababikeneye baje kondera ijambo ry'Imana. Uziya aba mu nzira nyinshi. Amen. Haleluya, haleluya. Mungere niwe yigeze kuduha akarorero ka atubwira ati burya muri rugendo rwo kuja mu ijuru turi ku musitari. Kandi Imana itanga ku murongo. Uw'imbere avuyemwo hakurikira ugira kabiri,
ubundi avuyemo ujya yari wa gatatu nawe aca abo wa mbere. Uko umwe avamwo niko gukurikira abo wa mbere, kukurikira abo wa mbere. Bwana asifiwe. Erega Uziya ashobora no kubaho kuba mukorana kandi atakwanga nawe utamwanka, ariko nibikunda kushobora kumurengana ngo umenye icyo gihome ari hari. Kugira ngo rero ushike imbere ni ngombwa yegera imbere cyangwa have. Ni ibintu bibiri, arahava cyangwa ahabwe promotion. Kuko niyo ahabwa promotion nawe ucuhabwa promotion uzamuka, kuko niwe uri inyuma yiwe. Uziya. Amen. Haleluya. Erega Uziya ashobora kuba n'uwo muvukana. None reka ndakubaza, nimba mwari abakobwa babiri mwahora musangira, mukuru wawe musangira ku meza, hanyuma akaja kurongorwa, numva kuzoca ibya babiri agiye uca usigaye urajya ibya babiri. Musengera agenda ujya ibya babiri, impamvu utabyibuha ujya ibyawe bifise uwundi muntu abijya, nakubisa kugira ngo twazamura. Haleluya. Uziya ashobora kuba yewe ba Uziya we. Uziya. Amen. Bwana asifiwe. Uziya ashobora kuba uwo muvukana. Sinzi n'umwe babwiye. Amen, amen. Haleluya. Reka ndababwire, tukiri kwijaga sinahora nigisha, nahora nkorera Imana, ubwo sije nipangira program barampangi mugabo nanje mpangira abandi. Ku ruhande rumwe byari bibabaje kubera ko mvuye mu byo namenyeye. Rimwe na rimwe kuva mu byo wamenyereye winja mu kibanza gishasha birababaza, biraruhije, ariko niko gukomera. Iyo uriko wimuka uva mu kibanza warimo wimukira mu kindi ntabwo byoroshe, birarusha. Ariko iyo bishoboye ugatera iyo ntambuko ukimuka, bituma ugira uburenganzira ku bikomeye. Haleluya. Naho novuga ati nzokwigisha ukwezi kose, na no kwigisha. Amen. Kubera ariko ntibyari gukunda, kuko hari urwego ndatangariza ubuzima bwawe. Imana nyakuntunga itabura ingene ibikora, igushirire ingazi kukuduza ku rundi rwego, hoba mu murimo w'Imana, hoba mu buzima busanzwe, hoba mu kazi ukora, hoba mu rudandazo ukora. Imana igushirireho ikintu cyitwa ingazi. Kandi iri teraniro ririmo abantu Imana igiye gushiriraho urwego rubaduza, rubazamu, rubegeza imbere, rubegeza mu masezerano, rubegeza mu byanyu. Inzitizi ya Dawidi yari Sawuli. Dawidi arakubitika, Dawidi amererwa nabi, ariko arindiriye umunsi Imana yashinze, isaha Imana yashinze Sawuli azomuva imbere. Sawuli wawe nahave mu izina rya Yesu. Sawuli urugo rwawe nahave mu izina rya Yesu. Sawuli w'abana bawe nahave mu izina rya Yesu. Sawuli wa famiye yawe natange mu izina, natange akugweho winjire mu isezerano. Amen.
umuntu wese mwafatikanije atari ukwinjiza mu isezerano rya ndabitangaje ndi kuri iki gicaniro cyera arakubisha mu izina rya Yesu Kristo, arakubisha mu izina rya Yesu Kristo, arakubisha mu izina rya Yesu Kristo, arahava niba ari umurozi arapfa niba ari umupfumu runaka yafashe ubuzima bwawe arapfa. Winjire mu isezerano, winjire mu kibanza cyawe. Bwana sifiwe. Intambamyi ya Samweli yari Eri n'abahungu be. Samweli ntiyari gukunda ko yinjira mu muhamagaro abahungu ba Eri na Eri bakiriho, nabo byari gukunda, ariko bamaze kuhava hari n'abantu Imana ikoresha amakosa bivuye kuri yo. Iga bakoresha amafuti kugira ngo bahave ushikira ibyawe. Mwaya masengesho n'igihe cyo gushikira ibyacu, n'igihe cyo kwinjira mu bacu, n'igihe cyo kwinjira mu byacu, n'igihe cyo guhura n'abacu abo mwatandukanye kera bitavuye ku mpamvu z'Imana. Murasubira muhure, kuko ibyabatandukanya bigiye kuhava, bigiye gukurwaho. Musubire mugiranire ubumwe, mugiranire ubusabane, Bwana sifiwe. Intambamyi ya Sawuli yari intambamyi ya Dawidi yari Sawuli. Ye kuvuga abantu nka babiri cyo dusenga. Intambamyi y'abigishwa ba Yesu yarinde. Intambamyi y'abigishwa ba Yesu yari Yesu nyine ubwiwe. Yarababwiye ngo igikenewe nuko ngenda kugira ngo muronke ibyo numvanye data, kuko nkiri kumwe namwe nimushobora kubironka. Abantu siho bari. Intambamyi yabo, uziya wabo yari Yesu. Kumumanika ku musaraba byarishimwe ku ntumwa, kumumanika bakamwica byarishimwe ku ntumwa, kuko iyo atagenda ntibari gukura, bari kuguma ari ababebe, bari kuguma ari abana. Reka nababwire, hari ibintu Imana itwaka kugira ngo idukuze, itubere ingazi yo kudukuza, bikunde tugire maturite, ikemera ko bihava, ikemera ko bikubisa, kandi uriko urabyitegereza wamenga ni iby'umumaro, wamenga ni iby'agaciro, wamenga ni byiza, ariko Imana ikemera ikabikuraho kugira ngo bikunde winjire mu isezerano ryawe. Yesu arababwira ngo munezerwe ko ngira ngende, nimubabare, nezerwa mwishime, kuko ningenda data azobarungikira umwitsa abane nawe. Hari haheze imyaka ibihumbi n'ibihumbi Isirayeli ironka mpwemu yera kabugwati, baramuronka batamuronse. Mpwemu yera yirirwa mu isakora akarara mu ijuru. Haleluya. Musome Bibiri ngo mpwemu yera yaza kabushungwe ku muntu akamukoresha ari kuri podium, yava kuri podium ukamusanga mu kabari, yava kuri podium ukamusanga mu bintu bidasobanutse, kubera ko nibari bafise mpwemu bagendana, babana, bararana. Haleluya. Nabwo ngomba ko Imana igutiza, ahubwo ikugabire, kugabire. Bari bafise umwuka kw'ingwati, bari bafise mpwemu kw'ingwati, ariko Yesu amaze kuduga, amaze kuzamuka, yo haleluya, biyugaranye
bari ahantu biyugaranye bumva igihinda kivuye mu ijuru, bumva tremblement isi iranyiganyiga, ngo haboneka ibirimi by'umuriro byigabanganije kuri umwe. Amen, amen. Umwe bahabwa mwemu, bahabwa kuvuga indimisha. Kubera iki? Icyatuma batavuga indimisha nuko cyari cyaravuye muri bo. Ntabwo mwanyumvise? Yesu niwe yari umuyoboro uzana ibyo bakeneye byose. Bakeneye amafaranga, yarinda guca kuri we. Umviriza nakubwira nshuti, wumva aka kantu n'akajambo gakomeye. Bwana sifiwe. Amaboko yahora guteruye nakurekure, nakurekure uterwa n'amaboko y'Imana, uterwa n'amaboko y'Imana, uterwa n'ibiganza by'Imana. Twazamura haleluya. Ari igihe umuntu aguheka akakugira ikimuga, ari kiyakurekuye. Oh haleluya. Egre inkona kugira ngo ishobore kuguruka, yige kuguruka, nyina wayo irayirekura. Ntabwo munyumvise? Kugira ngo inkona ibashe gukomera, ibashe kuguruka, nyina inkona ibyarira mu cyari kiri mu giti kirekire cyane, kandi inkona ugwari rwayo icyari cyayo igikora mu mahwa. Haleluya. Igifabrika mu mahwa, akana kayo kihindukiza, kakihindukiriza kuyiho. Abantu bazokomera bakurira mu bigeragezo, abantu bazoba abantu bakomeye bakurira mu ntambara, abantu bazoba abantu b'umumaro bakurira mu bintu biteye ubwoba. Bya bintu by'imikino, nubona umuntu akomeye, nubona umuntu w'umunyacyubahiro, nuze wibaze ngo icyubahiro kiba gitoye mu nzira. Haleluya, haleluya. Niyagitoye mu nzira, yakuriye mu mahwa. Azi ikintu cyitwa imibabaro, azi ikintu cyitwa amarira, azi ikintu cyitwa gusonza. Benabo niyo bashikiye ibintu byiza, biragoye ukuntu bashobora kubirekura. Ariko umuntu yatoye ibintu bitamuruhije abitagaguza uko yishaka. Ushobora guha umwana, abana bavukiye mu muji, ukamuha umukate usize breba, ukabona arawugutere, kuko nazi uburuhe n'umubabaro kugira ngo uwo mukate uboneke, ukabona arawucugunye. Ariko umwana wanasifiwe. Twebwe twakuze kugira ngo umukate cyari igicumbe cy'ikijumbu, ikinombe cy'ikijumbu niwo wari umukate. Hari igihe umwana yigira utuntu karaba ukamenga ngo mu ikofi, ati wa mwana we ntuzi ubuzima, ntuzi ikintu cyitwa imibabaro. Abantu bakuriye mu mahwa nibo bantu Imana ikoresha ibintu bikomeye. Nibo bantu Imana, umva mwiri teraniro, hari abantu Imana igiye gukoresha ibintu bikomeye ku buzima bwabo bwakuriye mu mahwa. Dalekopine mu mahwa. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza kuri uyu mugoroba. Inkona iyo igiye kumenyereza abana bayo, kuko baba barakuriye mw'ayo mahwa, iyo bakuze ibashira ku mababa yayo, igaca iguruka. Imaze kuguruka igaca iturekura, yo kakicurangura, 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 kagiye neza ngo kagere hasi. Inkona ifise ubushobozi, akamanda babwira ubuzima bw'inkona gatoya. Semeni haleluya. Inkona ifise ubushobozi mu maso yayo, iri nko ku birometero 100 hariya mu kirere.
ifise ubushobozi bwo kubona imbeba ikayibona. Abana b'Imana mugira amaso nk'ay'inkona mu izina rya muri ngona mama egre. Bwana asifiwe. Ikayibona iri nko ku birometero 100 hari, ikayibona hasi. Ibifise ubushobozi bwo kumezira, kuko imbeba niguma uruhande rumwe, iguma igenda iva hejuru yameziye amametero. Iyo mbeba izoba igezeko, iyo ikorotse ikoroka nk'ibuye. Oh haleluya! Ikagacakira bukwi na bukwi ivuye ku birometero 1000 hariya hejuru, iramezira igapima, ikavuga ati mu misegonda nza kuhamanuka imisegonda. Iriya mbeba izoba igeze ku metero 3. Imana ibampera ubwenge mu mwanya kuri mugoroba izina rya Yesu. Haleluya! Ugira ubwenge. Ivyo kubigisha iby'inkona reka ndabyihoze. Ndababwire, iyo rero imanuka nk'ibuye, akana kari kagiye kugera hasi, ati ndapfuye, bye papa. Ana abantu bariko baravuga ati nukuri birarangiye, ariko reka ndakubwire, worakorotse nk'inkona ku buzima bwawe. Igahita ibitega amababa, kagahita kagwa hejuru. Abariko baracishwa mu bibazo n'ibigeragezo bariko barigishwa kuguruka. Tuzamura haleluya. Umugabo umwe ndarangije ngo yagiye mu ishyamba, abonye iryo gi arayijana muhira. Yari afise inkoko iri kiratamanye, arishiramwo tikatindira ari ikintu kizovamo. Abona avuyemwo akandi gaswa. Mugabo abantu baramubwira, ye mugabo, iyo si inkoko, iyo ni inkona, rero yica amababa. Ngo muranyu yikata amababa, si inkoko. Inkona ubuzima bwayo ntigendera mu birere byo hasi, igendera mu birere bya kure. Ndashaka ngo Imana ibageze mu birere bya kure, Imana ibageze mu birere byo hejuru, Imana ibageze ku masitari. Mana yaje zamura haleluya. Mana ingazi ugere ku rwego rwo hejuru, kandi ibintu byo hasi, kandi ubuzima buri simple. No, ubuzima bw'abantu bako hejuru. Abantu bakamubwira ati yewe wa mugabo, iyo nkona yikata amababa umunsi umwe izokwereka ko atari inkoko. Erega hari umunsi umwe tuzokwereka abadupinga ko tudasa, ko tutari bamwe, naho tugendana, naho twirwana, benga turasa. Umunsi umwe yo amababa azokura, kandi niko bari karakura y'abantu ugiye kuguruka. Bwana Yesu asifiwe. Haheza akanya gato babona ya nkoni babona yatikire, basigara bara. Hari abantu bagiye kukuraba badashobora kugushikira, badashobora kukugeraho. Tuzamura haleluya. Washitse mu masezerano yawe, bakwitegereza bati none niwe canke ni mwene wawe. Ubabwira uti ni jewe, ijuru ryanyambitse amababa yo kuguruka. Guruka mu izina rya Yesu, guruka mu izina rya Yesu. Nimba uri umucuruza, Imana nikwambika amababa yo kuguruka gusura abakorana bose. Nimba Mana yacu muriko muranyumva ngo mutere haleluya. Taiva
shakosi ya gode wambara amababa we kukuvogera bakatwitiranya kuko dusangira ibishimbo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago bakabigira kenshi baturusha ubuto bakagenda mu modoka ewe utagira reka imbazezga gawe w'ubabumaneze arikora ibitabo zahukira hari igihe kimwe bisobanurwa rwose abana b'Imana tugahaga udasanzwe mu izina rya Yesu kuko Uziya yakubaye imbere imyaka myinshi aratanze. Ntabwo munyumva. Uziya anakufa sasa hivi. Ugiye kumva amakuru yiwe akumenyesha ko atakiriho. Imana itabara umuryango wawe wose mu izina rya Yesu. Mungu akiza umuryango wawe wose. Kuri uyu muryango wawe waciye mu bibazo, Imana irawutabaye kuri uyu mugoroba. Hatabawe famiye winjiye mu masezerano y'Imana. Twazamura icyubahiro ku mwami. Bega turiko turahanura cyangwa nituko turahanura? Murindira ubundi bahanuzi bumeze gute? Murindira indi profesa imeze gute? Iyi profesa igiye kukwinjiza mu byawe, iri jambo rigiye kukwinjiza mu byawe, iri jambo rigiye kukwinjiza mu byawe. Injira mu byawe urabihawe mu izina rya Yesu. Injira urabihawe mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe urabihawe mu izina rya Yesu. Tagwa utahanwa n'umuryango wawe wose. Bakatwitiranya kuko dusangira ibishi, bakatwitiranya kuko dusangira bakabigira kenshi baturusha ubutunzi bakagenda mu modoka batagira imbwa nziza wewe wikure amashikuru no mugoroba. Uyu munsi ni kuwa gatatu. Uyu munsi ni kuwa kangahe? Kuwa gatatu. Imva ya Yesu yarakingutse. Umunsi ugira gatatu. Imva. Umwihariko wawe Yesu wabaye ukora ibitangaza.
upfuye urazuka ni wewe wa mbere, imva yawe irarangaye magingaya, iz'abandi zarameze ibyatsi Yesuwe. Nagenda gutangarize ko imva ya Yesu iruguruye irakinguye, kuko ku munsi ugira gatatu yarazutse, kandi ntiyazutse wenyine, yazukanye n'abandi bera bose bari barahambwe. Nangarije umuntu wese ari hano yahambwe, yugaranywe, arasohotse. Nyumva neza, nyumva neza. Haleluya! Umviriza, amaboko yaguhambye si yagiye kugusohorayo, ugiye gusohorwa n'amaboko y'Imana. Irambwira ngo Yesu bashira kibuye kumva yiwe, bahomesha ishasha. Ibyo bakugaje birakomeye, birakomeye. Ariko reka nakubwira, imbaraga zigiye kukubohora nazo zirakomeye cyane, zirakomeye cyane. Ugaje ibibuye, ugaje ibitandara, ariko imbaraga zigiye kugusohora bazita imbaraga za marayika w'Imana. Mwakumvise neza, Bibiliya iravuga ngo muri iryo joro, muri icyo gicuku, ngo habaho kunyigagiga ku isi, kuko marayika yaramanutse atembagaza ikibuye. Ahejeje kugitembagaza acicarako kugira ngo agicecekeshe, agifunga umunwa. Marayika yaramanutse aragitembagaza, hanyuma acicarako. Cyo kibazo cawe marayika w'Imana nagitembagaze. Bibiliya irambwira ngo atera ubwoba abarinzi. Abansi bawe Imana igiye kubatera ubwoba. Abansi bawe Imana igiye kubatera ubwoba, ngo abatera ubwoba, abashira mu gatengo, bafatwa n'iti. Wanasifi, bafatwa n'itiro. Babandi bakwishe nabi, Imana ikuzure, ariko ikuzure yabasinzirije, ibatera anesthesia, niko bayita. Aho gafaransa ndakavuze neza. Ikinya, barasinzira ubutikoma. Wanasifi, iyo Imana hariyo ibintu igira ikangure, haba hari ibyo igira isinziriza. Iyo hari ibintu igira ikangure, haba hari ibyo ibanza igasinziriza kugira ngo ugende neza. Wanasifiwe. Bibiliya itubwira ngo uyo mwanya Yesu amaze gusohoka mu mva, azutse avuye ikuzimu, ngo aja mu nzira ija Emausi, ahura n'abagabo babiri bari bavuye Yerusalemu, bariko baragenda bidoga. Tarikayo bakoreye umwami wacu, aramwishe, kandi yari yatubwiye yuko ku munsi ugira gatatu azozuka. None hari abagore bazinutseyo, namwe mu bigishwa muri twebwe bamurondeye baramubura, kandi yatubwiye ko azozuka. Ibyo byose bamutwaye. Haleluya. Ngo atangura kubasobanurira, arababwira ngo mbega mwebwe mwasomye ivyanditswe gute? Mese ntiyarakwiye gupfa ngo apfire ubwoko bwose bwa Isirayeli? Watangura kubasobanurira, bumva ngo amajambo ariko arababwira n'amajambo aryoshe. Umaze iminsi ubwirwa amajambo abishe, nuhure n'umuntu akubwira amajambo meza, nuhure n'umuntu akubwira amajambo aryoshe, uhure n'umuntu akubwira amajambo asosa, amajambo mazima, ngo bumva bakeneye kujana nawe. Iyo uri kumwe na Yesu umva mutopfana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu bobo ngo bageze aho bari bagiye, Yesu ngo agomba kuharengana. Baramubwira ngo gumana natwe kuko bwije. Twumva amajambo uri kuratubwira ryoshe, yururutse imitima. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya riravuga ngo mubwire abantu ibyururutse imitima, mubwire abantu ko intambara zabo zabangurukiranijwe, mubwire abarushe
ko intambara zabo zabangurukanye. Mubwire abarindwa ko barekuwe. Mumenyeshe umwaka ko ari umwaka wo kwemererwamo n'Umwami Imana. Nagenda gutangariza ko uyu mwaka ari umwaka wawe wo kwemererwamo Imana. Sema haleluya. Hari imyaka myinshi wasenze, hari imyaka myinshi wakoreye Imana. Nagenda gutangariza ko uyu mwaka ari umwaka wawe, uyu ni umwaka wawe w'intsinzi. Uyu ubaye umwaka w'akadomo wo gutera kashe ku buzima bwawe. Nawe utanguranye ibigeragezo, nawe utangiranye intambara, uzowurangiza bimeze neza. Ndakubwiza ukuri, uzogera mu mezi ari imbere mu kwezi kwa gatandatu uvuza impundu ushima Imana. Hari abantu bazogera mu kwezi kwa gatandatu bafise akazi, bazogera mu kwezi kwa gatandatu bafise abafiyanse, hari abantu bazogera mu kwezi kwa gatandatu barakowe. Hari abantu kuko ni umwaka wo kubwira abantu ibyururutse imitima, wo kubwira abarindwa, wo kubwira imbohe ko zibohotse. Imana irambariye ngo ndakubwire wewe uri hano, uri muri no teraniro, ubyumva neza na neza kuboshe. Imana irambariye ngo yakubohoye kandi ikoresheje imbaraga. Ukuyeho Uziya yakutangiriye, Uziya yakuzibiye, anakufa katika jina la Yesu. Arapfuye mu izina rya Yesu. Reka nababwire, Satani yaratsinzwe ariko ntiyishwe, ariko ararindirijwe umunsi, ararindirijwe igitondo. Sinzi ko ari igitondo cyangwa umugoroba, ariko ararindirijwe umunsi. Bibiliya irambwira ngo uwo munsi Imana izofata rupfu irubohe, ifate kuzimu ihabohe, ifate Satani imubohe, ifate umuvugishwa w'ibinyoma imubohe, kugira ngo badasubira kugira ubushobozi ku cyaremwe, ngo bazokororerwa ahantu mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku. Bazobohwa ngo ntibazokongera kugira ubushobozi bwo kuzimiza ibyaremwe n'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo amahoro y'Imana bane namwe mu mugoroba mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wimbo baba sister wewe, njoo nikutabiri. Twazamura ibiganza ku Mwami Yesu. Haleluya. Uyu mwaka ni umwaka wawe. Ndavuze ngo uyu ni umwaka wawe. Imana ikorera muri je irambariye ngo uyu ni umwaka wawe, uyu ni umunsi wawe, uku ni ukwezi kwawe, uyu ni umwaka wawe, iyi ni indwi yawe. Ibyo wanyazwe urabisubizwe, ibyo watwawe urabihawe mu izina rya Yesu Kristo. Usubire mu kibanza cyawe ugiye gusonyanga ushima Imana, kuko Imana hari ibintu ibohoye byawe wari ikintu cyose uzi cyari cyarananiranye kubera Uziya runaka yari imbere yawe. Wizere ko atanze mu izina rya Yesu, wizere ko akubishije. Injira mu isezerano ryawe n'igihe cyawe, injira mu rugo rwawe n'igihe cyawe, injira mu kazi kawe n'igihe cyawe, injira muri bya bindi n'igihe cyawe, injira kurya musozi n'igihe cyawe, injira ahandi n'igihe cyawe. Muhaguruke dusenge Imana, tuzamure. Haleluya. Yes. Imana irasinye. Hari igihe umuntu yandika ikete ntasi, ariko irasinye none iteye kashe ikomeye. Mu babosi urimo, mu bafisingo urimo. Reka nabatangarize, uyu mukobwa murasanzwe mumuzi, ni umushitsi, umushitsi. Imana yo mu ijuru
Imana ikugize uwa mbere, ikugize number 1. Irakubasha. Hari igihe azoza hano bibagore kumumenya, kandi uyu mwaka nurangira ntabwo muriko muranyumva neza. Uyu mwaka nurangira ibintu byari bikuremeye, byari bikugoye kandi bikomeye wari ukeneye, Imana itarabikora mu izina rya Yesu. Uvuye mu kibanza cawe, muzomubona bibagore kumumenya. Numva twosenga. Semeni haleluya, semeni haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya. Mwiri teraniro harimo abantu Imana ikijije diabete. Mwiri teraniro harimo abantu Imana ikijije diabete. Mwiri teraniro hari abantu Imana ikijije diabete. Ndabisubiyemo inshuro 3. Hari abantu Imana ikijije diabete. Tuzamure icyubahiro ku mwami Yesu Kristo. Tuzamure icyubahiro ku mwami wacu Yesu Kristo. Tuzamure icyubahiro ku mwami wacu Yesu Kristo. Twotela haleluya. Simple. Yego guhanurira. Utugira umpanurira iki? Imana yo mwijuru igukijije ngo utazi ko ufise. Satani yaragupfuhiye kubera uko urakorera Imana. Yaragiye kuguteza igituntu cyo mu magufa. Igituntu cyo mu magufa murakizi? Murakizi? Uramaze gucumba? Kiroroshe. Imana yo mwijuru igushiriyeho uburinzi. Igukijije ingwara utaruzi yuko ufise. Bari bayirungije abadayimoni, ariko Imana irayigukijije. Nahanuye mukeneye ko ndinda kwitera hejuru ngo ninde kuvuga mu ndimi, ariko navuze icyo mbwiwe n'Imana. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Wewe nyine, yene wewe nyine, ikintu Imana igukijije ndayikubwira, ikurinze guhuma, ikurinze kuba impumyi. Ari ikibazo uhora ugira cy'amaso. Uhora ugira ikibazo cy'amaso. Murangire minzerere mu maso. Ntaguma mene kumu. Imana yo mwijuru ikurinze ubuhumyi. Je ndiko mvuga icyo nababwiye. Bibiliya iravuga ngo haravumwa umuntu azovuga ngo Uhoraho yavuze kandi atavuze. Imana iragukijije. Ibyo bizunguzungu n'iminzerere n'ibindi byose birarangiye. Irakubohoye, iragukijije mu izina rya Yesu. Subire mu kibanza. Iragutabaye Imana, inyenkomezi ya Yakobo iragutabaye. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Mwakire ibyiza mwateguriwe n'Imana. Abantu mwari mufise ngo zibagoye, zibaruhije, Imana yo mwijuru ije gufata ijambo. Niyo yonyine ije kwifatira ijambo kugira ngo ishire ibintu ku murongo, ishire ibintu ku murongo.
umuntu yaje ngaha bijwe n'urugo rwiwe, Imana igiye kubishyira ku murongo, ku musitari bitondeke neza. Bikore. Imana ibahezagire. Muzamure ibiganza dusenga Imana. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Fata umwanya wo kuvuga ngo Yesu Kristo, Yesu Kristo. Cyane bivuge ngo Yesu Kristo, Yesu Kristo, ntabara unkurireho Uziya yantangiriye, yamboshe ubuzima bwanje, yaboshe umuryango wanje, mukureho nimba ari umurozi, mukureho, murandure. Imana iranduye Uziya yakurikiranye abana bawe, iranduye Uziya yakurikiranye abana bawe, yarabagenze kabagirira nabi kuva mu buto bwabo kugeza uyu munsi, ariko Imana iramuranduye nakiriho. The by the far Patera, haleluya. Imana ikuyeho Uziya,
twazamura amaboko cyane tukavuga ngo mwami Yesu Kristo nkuriraho Uziya niba ari umurozi ijambo ryawe riravuga ngo umurozikazi ntabeho nanje ndemeje kuwahora ndoga bivuge cyane kuwahora ndoga atakiriho umva ndabona abantu Imana iriko iragarura Imana iriko iragarura ibitekerezo byanyu Imana iriko iragarura ubuzima aidepa kos rate kosia ze gloria hari abantu Imana iriko irabahora ikuye kure hari abantu Imana iriko irabahora ikuye kure hari abantu Imana iriko irabahora ikuye kure hari abantu Imana iriko irabahora retekete power shantaya gloria Imana iriko irabahora ubuzima bwanyu Imana iriko irabahora Imana iriko irabahora Imana iriko irabahora ndabona Imana iriko irakora ndabona Imana iriko irakora ibikomeye mwari note atetetetete vuga ngo mwami Yesu Kristo ndizeye kumbohoye kutanze ingabo igihumbi zigapfa aho jewe nari gupfa raboshakus ko mundeba muri mubiki aho mose fata umwanya wo gusenga hari ubwiza bugiye kumuvinga muri iki kibanza hari ubwiza bw'Imana bugiye kugendagenda muri no teraniro hari ubwiza bw'Imana bugiye kugendagenda muri no teraniro hari ubwiza bw'Imana bugiye kugendagenda muri no teraniro hari ubwiza bw'ijuru bugiye kugendagenda muri no teraniro ndiko numva Imana iriko irakiza ndiko numva Imana iriko irakiza ndiko numva Imana iriko irazura ndiko numva Imana iriko irasubiza ndiko numva Imana iriko irahingura ndiko numva Imana iriko irarema senga senga ariko mwabantu mwe muri mubiki senga ndaciye iyo migozi urabohoka mu izina rya Yesu ndavuze ngo urabohoka mu izina rya Yesu ariko mwosenze hamagara Imana reka gusamara humiriza amaso yawe usenge kwa jina la Yesu uri kurandeba fata ukuboko kw'iburyo kwa mugenzi wawe nuko ukuboko kw'ibubamfu kwa mugenzi wawe kana nivyo vyuma mwabahungu fatana amaboko Jesus tugiye gusenga iminota itari myinshi ariko tugiye kurungika umuriro ugendagende hari ubushobozi bugiye kugukorako hari imbaraga zigiye kugukorako hari amavuta ari transfer y'umuriro w'Imana igiye kurungikwa bikore uri kurasenga uyo muntu muri kumwe uyo muntu ufashe ukuboko musengere kugira ngo imbaraga z'Imana zigiye kumanuka zikumanukiremwo senga gusa hari umuriro hari imbaraga hari ubushobozi
hari ubushobozi, hari ubushobozi, hari ubushobozi, hari ububasha, hari ego. Ndavuze ngo imbaraga z'Imana zizamuke mu buzima bwawe, zize mu buzima bwawe. Aho nyene uri, hari ubushobozi bw'Imana, hari imbaraga z'Imana zigiye kugukorako, hari ubushobozi bwa Kristo bugiye kugukorako, hari amavuta agiye kugukorako, hari amavuta ugiye gusigwa, hari ukubohoka kugiye kuba ku buzima bwawe. Jesus. Yes. Umuriro uri kuraka, imigozi iri kiravutagurika, imigozi bakubesheje iri kiravutagurika. Ndabyumva mu isi y'imwemu, ndabyumva mu isi y'umwuka. Ego. Power, fire. Ibyo bakubohesheje kuva mu buto bwawe, kuva mu myaka ya kera, ibyo bakuzirikishije, ndavuze ngo birakurekura. Uraye amajoro menshi udasinzira, uraye amajoro menshi udatora itiro. Imbaraga z'Imana zirakubohoye. Ayo maso ziyereke atembe, ariko aratembana n'icyo kibazo cyawe, ariko aratembana n'iyo ngorane yawe. Bohoka. Jesus. Ego uratabawe nibyo. Urabohotse. Icyakuzingazingiye ahantu, ndavuze ngo uyu mwanya nyene Imana ikuzingurure. Simplice. Ariko abantu muri mubiki bamwe bariko barinjira mu masezerano, bamwe bariko barinjira i Kanani, abandi bariko barinjira mu kubohoka. Ingwara ziriko ziragenda, ziriko ziraguruka, ziriko ziramijuka. Ama deliverance akomeye ariko araba mu izina rya Yesu Kristo. Aho wazirikiwe uri kurahava, aho wazirikiwe uri kurasohoka. Mu izina rya Yesu. Urabohotse. Senga. Imbaraga z'Imana. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'ijuru. Amavuta akizingwara, amavuta akizingwara. Kira! Bategetse iyo daimoni kure kuba umunota nyene mu izina rya Yesu. Iyo daimoni kure kuba umunota nyene mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo daimoni kure kuba umunota nyene mu izina rya Yesu. Komera amashu mwami. Tera haleluya. Terindi haleluya. Hari imbaraga zirutizindi imbaraga zoni za Yesu
mwicare gato turangize. Mujane hari inyuma mukubita abazimu hariya. Mujane hari inyuma mukubita abazimu hariya. Indari mwari noteranira atarakira Yesu, yifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Yumva akeneye kwakira agakiza, yumva akeneye gukizwa akaba umwe mu bana b'Imana. Azamura ikiganza hafi. Dukomere Yesu amashi, dukomere amashi Yesu. Muze hano. Mwifuza gukizwa, mwifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza. Tarabatizwa, mwifuza kubatizwa, muze. Munyaruke. Muhagarara. Yihute. Harundi yari yadugije ibiganza ataje. Yifuza kwakira Yesu, wifuza kubatizwa mu mazi menshi. Umaze igihe kinini ubwiwe ijambo ry'Imana ariko urumva ko hari ikintu wajije. Reka dusengera. Twakomera umwami Yesu amashi menshi cyane. Nitwakomera umwami Yesu amashi menshi cyane. Nawe wifuza kwakira umwami Yesu. Dukomere Yesu amashi menshi. Haleluya! Oh, bega umunezero ukomeye mu ijuru. Mu ijuru hari umunsi mukuru ukomeye. Mu ijuru hari umunsi mukuru ukomeye. Oh, sante Yesu. Musubiremo aya majambo ngiye kuvuga hanyuma ndabasengere. Muhisemo neza. Muhisemo ingabire nziza. Ingabire y'agakiza. Bwana sifiwe! Umva nezerewe. Iki ni Imana yari yateguriye aya masengesho kugira ngo ababinjire mu murongo w'abana b'Imana. Vuga ngo mwami Yesu, ndagushimiye kungiriye neza kuri uyu mugoroba. Mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Mubisubiremo mwese. Nk'umukiza mu bugingo bwanjye. Kuva uyu munsi ntandukanye n'ibyaha. Mbaye umwana w'Imana. Mbaye icyaremwe gishasha. Satani sinzongera kumukorera. Nemeye gukorera Yesu. Satani ndakwanse. Ndagusezereye. Mbaye icyaremwe gisha. Yesu, ibyo nakoze byose ubyibagire, ntusubire kubyibuka. Ngire icyaremwe gisha mu izina rya Yesu. Fukama aho nyine ndabasengere. Mana, ndasengera abana bawe, ndabasaba imbabazi, ubeze ubatunganye, ubagirire neza, ubagire icyaremwe gisha. Amaraso yawe abe kuri bo, ubatunganye, ubatandukanye n'ibya kera, ubatandukanye n'ingeso mbi, ubashireho uburinzi, ubarinde gukora ibyaha, ubarinde gukora ibyo udakunda. Mu izina rya Yesu Kristo bakora ibyiza, bakora ibigororotse, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndabababariye, nawe ubababarire. Waravuze ngo icyo muzoboha mu isi no mu ijuru kizobohwa, kandi icyo muzobohora mu isi no mu ijuru kizobohorwa. Nanjye ndababohoye, Mana ubahe kwidegembya, baba bidegembya mwami Imana muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amashi ku mwami Yesu. Imana ibahezagire. Ejo tuzosenga, ejo tuzosubira dusenge. Mbega turiko turafashwa, mbega turiko turakira, mbega turiko turava aho twari twarugaraniwe, turiko turahabwa ubuzima bushasha. Nidukomere Yesu amashi menshi cyane. Imana ibagirire neza. Ejo tuzosenga, aho tutazosenga ni kuwa gatanu. Narababwiye ko ari umukozi w'Imana yabuze papa wiwe tuzoja gushigikira.